Worohuye mwaro. Je ndi umunyamwaro nabihakanye ndi umunyamwaro vraiment. Mugabo iciza mba ndiko ndabona nuko even if dukora ibintu tukaba turi ruguru. Ruguru hari ingozi biramenyekana kandi bigashika kure. Kandi ni Bujumbura ni Buraya. Sorry nakasuye mugabo ntaco twinjiye muri histoire ya Inarunyonga yari umugore akomeye cyane yasumbye n'indura abagabo yasumbye n'inguva abagabo donc rero tuvuze guco mwumve yuko yari umuntu yari akomeye naho tutamubonye yarabakubita yaragira n'ibindi bintu byinshi murazi yuko bafatanya na Samanda niho ibara ryaragwa kandi na Samanda yaraciye ngo ingozi Samanda ramubajije ngo bamubajije ngo yariko arakuruta umuntu yapfuye bashamubaza ngo kweri kuri kurakuruta umuntu yapfuye ngo ariko umuntu wazana nyene. Bon, evenement kunge niteguwe iyo festival izotangura itariki 9 ariko ntuzigihe izoherera. Kuko naho twavuze ajya ma activity twavuze ko tuzoherera le 11 sikuvuga ko festival izobiheze ko festival nshaka ko ari ikintu kizoguma kiba ici Abuja aba journaliste bino rero basigaye bavuga ngo ze ibintu byose saba ngo buza urumviriza nko guhera 14h kuduga ama emission atandukanye buza Nanzo kidugana ingozi umugiye Bujumbura genda baravuga buza niho batagucisha mwijisho buzumbura. Ndabaramukirana abakunzi Siren Vibes abakunzi bacu aba followers bacu aba subscribers bacu abantu bakunda ibiganiro byacu bose aho bari ku muhingo yose yistandukanye tundatse umutwira muri benshi kandi muri ahantu hatandukanye bari Buraya bari muri Amerika bari muri Asie Oceanie abari muri Afrique surtout abari muri East Africa na cyane abari mu Burundi turahaye mwiriwe cyane mugabo tuvugane n'ama province abari Bujumbura n'ingozi umunsi no tugiye twibaze ko cyane muganda aramukije mwese abantu bose dukurikirana baza ko mwese mérité urukundo rwacu kumara dukunda cyane NGOZI irakoze iyi ni Siren Vibes iyi ni TV online yacu abayikunda mwese ni iwanyu kuko ndazi ko mwamara ko muyifuriza iterambere mwese kuko twifuza iterambere yayo alors mwese ni yanyu uno muserefisi umutumire ni umujeune akora ibintu amaze gukora ibintu byinshi mu Burundi amaze gutuma abantu benshi bavuga yicariye bakamuvuga yibereye hariya ni umusore yaje anaberewe entretien yambaye ikoti nivyoroshe ni umwana w'umunyengozi MC Panda Blaze barabamuzi nka Blaze aramuzi nka MC Panda reka ndakwakire. Murakoze cyane Ozi murakoze cyane ndashima namwe ndabona bameze neza sinareka kuberwa nawe waberewe. Bon jewe sinayifise umugambi kuzangitegurwa kose ndakangutse jeje nta rubanza ruba ruti wanje nabifashe au sérieux. Voilà ni MC Panda benshi mu muzi abenshi hari abantu bakuzi muga hari benshi bakumenye kuri Miss Gasaka wako nibaza ko ari ni even wakoze kuvuga yatumye uvugwa cyane abantu bakumenya bari hanze bari mu Burundi ni naho benshi bakuzi ariko kubatakuzi ngaho MC Panda canke Blaze ninde. Murakoze cyane donc uravuze yuko bamwe bamenye kuri Miss Gasaka ariko ubwanje nitwa Blaise Pascal Shimira Imana. Reka ba Blaise bose bitwa Blaise Pascal. Sinzi je nasanze ariko banyita mugabo je bambwiye yuko ngo navutse no ku Pasika kandi rero amashuri ataratangura kumbamwo narumva ibiharuro umva nari nakurikije babandi bakera ba Blaise Pascal. Okay. Hama narinjiye mu mwuga w'ubu-MC hari 2014 mugabo 2016 ndatangura kuorganiza utuntu twanje udukermesse tu evenement duto ngene ndaduga bumva ko twarindiriye umwanya munini twatanguye 2016 kuorganiza ama evenement ariko 2020 niho mwagiye kumenya yuko turaba organisateur ama evenement fata umwanya ego haragiye mwayo mazina rero ndava kuri Pascal nja kuri Panda vyavuye ku kuduga
naho mwumva ko vyafashe umwanya ariko icyo gihe kubera nari nkiri muto cyane uko nagenda ndakora ubu MC niko nagenda ndaronka opportunité yo gukora muri evenement ikomeye haca haba umuntu asanzwe acambira ngo ugu mupanda ngo ahubwo uriyita panda donc naho ryavuye rero ni rya panda ryo kuduga kuguma umonta donc kuduga mu Giswahili je nayenzi ni ya panda yandiki n'amadesiyani oya ntiyo bijya donc niho haciye haza kuva muri iyo société événementielle ikora ama événement igiye kuba agréé muri 2019 mu mpera ariko dutangura gukora ama événement 2020 neza na neza mato yego bon MC Panda nibaza ko barantu barakumvise mu umuntu akarakuraba abantu bategura ama événement nibaza ko uri mutoya le plus petit ndi muto kandi ndavyishimiye uracari muto wategura ibintu by'imyaka ingahe bon sinatanga gukora événement ngo ofisi yesi nabanda vyibuka neza gusa ndibuka ko MC bwo nabwinjiyemo hari 2014 menga nari ma 18 guco ego kuba nemaze kuja mu myaka y'ubukure donc datangura mu nyuma ndaja muri événementiel donc kwinjira nyene kumva ko utangura gutegura ariko kubera amazina y'abandi bantu nakorera yari hejuru ndavuga ati narakora ariko nta n'uburyo nari mfise ugasanga nije nabikoze wanagomba gose n'inguvu zose zirimo ni gwanje ariko ugasanga ntivyitirirwa jewe ariko rero harageze igenda avuga ati kubera ikinjewe ntogiri wanje niho rero nagiye kuvyinjiramo 2018 ndakreya yo yatangwa ari agence événementielle isanzwe ndakagira ka association k'aba jeune nyene turagira iyo Panda Entertainment vuba yarabaye société événementielle donc ivyemerewe imbere y'amategeko turabikora rero kandi tubikora tubikunze even if tutoronkamwe uburyo bwinshi ariko iyo ukora ikintu kunze naho wohombamwo niyo mpamvu niyo haje ama challenge amwe ashobora kuduperturba mu byo dukora usanga ataco vyadutwaye kubera iki turabikunda cyane ego gukora bon kuba watanga gukora ibintu uri umwana a 18 ans bazako kiri moto para ego mutoya cyane niba gusuzetse ugatse kagapiti kaje kwidumaguza muri bino bintu bikaje gukora iki exactly ivyo birashika ariko nyene birashabushikira ubu no munsi akazina barakandikishije amakoti n'amazina tuba dufise nta kintu cyo duhagarika ariko nyene urumva wazi ko kwisi tubaho mu makiki usanga ivyo bibaho ariko nta muntu ashobora gusuzugura uwundi atazi kije ko icyaje ko kumubwira urapfumuka mwumviriza hamuka ukaza kumugaya mu nyuma mugabo ubanza kumviriza icyavuga buryo umuntu kirazira kumugaya utarumva icyavuga ariko usanga afise n'ijambo rikomeye cyane gusumba na wa wundi w'ivyanwa canke wa wundi yahakuriya wari wizeye kuri kuvuga ngo ukuze kuvuga ukuze kandi simpaka ngo n'ama projet meza ngo bafise ngo bakuze gusa ahubwo n'abashaka nahindi useda rero projet meza afise abajene gusa exactly nibo bafise umwanya wo kwiyumvira kandi bakora batahura imana ishimwe bon ama événement menshi kora abari mu ntara ya Ngozi ego ariko hariyo n'ama intervention ngira nkino muramaze kumbona muri za flambo n'izindi ego le fait que ukora ama événement y'Ingozi abantu bashaka kubona mukuru umunyengozi nivyo yes baba mbona ko ndi umunyengozi ariko sikuvuga ko mbundi umunyengozi gusa kuko ndemerewe hano ndi ku butaka bw'u Burundi ndemerewe kuzokora birofise intara ariko ivyo nkuko bavuga ko president ni president w'igihugu cyose ni president mu ntara ya Gitega ego mugatwarira bose ivyo bintu n'ama construction sociale twagize kera kandi bidafise aho bifatiye kuko nta kuntu wambwira ngo wono mu gace ka hariya be mu gihugu kimwe ni nkuko basi twese uranyafrika turabirabura mugabo uri umunyafrika mugabo ugiye hanze avugira ko uva he uri umurundi hoho biratandukanye ntidusurukoba abanyafrika benshi turasurukoba mvuga ati ugiye hanze rego bawajabutsa amazi mugabo pana yatanganye ko bawajabutsa amamera n'amawose amazi yose namwe natanganyika n'amazi naruvubu n'amazi ari bahari n'inyanja n'ikiyaga donc wajabutse ikiyaga canke ibahari niho bubwiye hanze mugabo ivyo bavyigisha mu kangahe bavyigisha mu kangahe cyane naho nize ahantu hamwe kora hari ahantu nzi uja mu mahanga kandi ugize urenze uruzi pana n'ikiyaga uruzi ubwiye hanze ubwiye hanze mugaha mu Rwanda aho hantu rahamende mu Rwanda rero urashobora kujayo mu gutajabutse n'ikiyaga na kimwe voilà mugo ubwiye hanze none mu Rwanda naho mubabanye none si ikindi gihugu kera ntitwari Rwanda Burundi none ubu atari kera
ejo bundi sivyo twumvise rega simaka ibintu twagiye turagira kubera inzara canke iki urukundo rutoya mugabo naho ubundi ho turi bamwe twese kuko Imana itwarira bose ivuga ati nabo kwisi uraraheje kusura kugira Rwanda rega simaka ngo tugume muri vya bindi vyakirana mu gihe turiko turiga twabare igihugu kimwe vyaheze panda tugize mu gihe tuba turiko turiga mu gihe uri kurashiramwo logique mu bintu buri kurabona kwisi hari ibintu bimwe usanga vyarabaye mugabo bitari bikwiye kuba ego kuko urazi ko bavuga ati ushaka gutera imbere hera hajya iwanyu hasi aho rero iwanyu ntihagere rero hera hasi nkuko ushaka kuvuga ati niho ushaka kuvuga ati ndumunyengozi ariko hariho commune navukiyemo iwacu ni muri komine katagacimbye kada nyene niho iwanyu hera hasi bigahera ikaja kuri commune bikaja kuri commune bikaja kuri ntara bikaja ku gihugu ariko nimwe bigenda biragenda nuko nyine ko yes nuko ariko je nuko nashatse kuvuga gusa ngo suko sindi umunyengozi ndi umurundi kuko ndi wo mu butaka umunyengozi no murundi donc nashatse kuvuga ko ndi wahantu hose ngozi Gitega Bujumbura umva rero umunyebubanza ndakubujije orowe mwaro je ndi umunyamwaro nabihakanye ndi umunyamwaro vraiment mugabo iciza mba ndiko ndabona nuko even if dukora ibintu tukaba turi ruguru ngo ruguru hari ingozi biramenyekana kandi bigashika kure kandi ni Bujumbura ni Buraya sorry nakasuye mugabo ntaco birashika kure hahantu abantu bose batoba bibaza kuko ni chance tugiye kugira kandi mufashije na Pandit Semet urabona ko vyakunze n'abambere bakoze ibintu biri ngozi bikamenyekana ahantu hose ego nukuri cyuma mukwiye kukidushimira n'ubegura n'umuntu yiyemera namaze igena ko n'abana n'abantu biyemera ego je nasanze icyambere na mbere wabanza kugira self confidence ukabanza ukumva kuri wewe kwiyemera ubwawe kurenze hama abandi bakaza kuza mu nyuma rega si kwiyemera no kwishima biratandukanye hariho kwiyemera kwigirira icizere no kwishima ku bandi ngo bariya ndabarusha na bariya aho ubwizi kosa ariko kuvuga ati jewe ubwanje je ndakazi Oleg yuba okay nashaka kubaza nk'umunyengozi hari ibintu byinshi turusha kuko igihugu niki bonga navuga ngo kubundi buto si buto ni bunini ko je nakuriye ngamugari ntara nyinshi ntazi aho hari ibintu vy'ingozi uzi utwe tazi niye hari ama site touristique ni bihe bintu nyene ivy'ingozi wo ratira abandi bo hanca nke mu ndindi ntara badafise ingozi kintu cyambere icyo badafise bon bivana naho maze gutembera gusa ndamaze kubona ko abanyengozi bafise ukuntu bakundana apana hagati yabo abandi bose bakundana ni mvuze aho maze kubona bakundana hagati yabo barafise ukuntu bashigikiranira kandi barafise n'ibintu bafise vyiratiro hariho abatunzi mugana ucungira ngo bariho hose hariho abatunzi rwose ndazi ko bari hariho abafashanya ariko barafise n'ibibanza vyiratiro ivyo nivyo turiko turabahamagarira barafise ibibanza vyiratiro barafise ivyo bubatse n'ivyo twasanzeho kandi tuzosiga mutazi niyo vyavuye gasuka naho ngene fo kukavuga mutazi iyo vyavuye tutazi iyo vyazananye nayo masite touristique ni ivyo bintu nyene uvuze tutazi iyo vyazananye hamwe n'ivyo bintu twasanzeho muga tugasanga donc biradufasha mu buzima bwa misi yose turafise amabarabara meza turafise amazu meza n'ibindi vyinshi ariko ayo site touristique hari ibindi bintu ivyo umuntu wese agingoza abishikirako amazu meza mwubaho cyane abanyengozi aho muri bose mubaho ngo baje ingozi bacabona ko mfise amazu meza muga hari ubundi umuntu usanga ibwiye ati mugabo buri muri kwe yabwo tudashaka tubona nigo shaka nivyo rero by'imico n'akaranga vya kera tuza turagenda kwigishiriza ko abadukomoka ko n'abazoze ejo bundi kubabwira ati agasaka ka Inarunyonga irevre natwe tuba tubizi ko cyane binini ariko ivyo tuba twarigishije canke baba batubwiye bari vyinshi cyane kandi tuzoguma tubwira n'abandi ndamuzi bona zi histoire ziyo Inarunyonga ndamuzi yari umugore cyo nico nzi yari afise n'umwana yitwa Inakiguno inkono yitwa Inakiguno c'est vrai hari ndi zina Inakiguno iyo nange nari umukobwa kandi ni ibintu vya ina ngasi Inakiguno ni Inakiguno
dusubire mu bitabo bya primaire ndaje kuja kubiraba wowe muze gutanga Inarunyonga baramumbwiye abanye bamukubwiye gute baramumbwiye kandi je ibintu mbwiye byose simaka ndavyemera warabihakanye muri make donc naravyemeye kubera twari turi kumwe barabimbwiye ndavyemera ariko simaka ibyo bakubwiye byose biba ari ukuri hari ibyo bakubwiye azi ko kera baducira imigani niyo imigani yose turisure ko yari kandi ibaza imigani y'Inarunyonga ngo urumva ngo haciye haza ngo igikoko kija kiravuga ngo icyo gikoko cyavugiye he igisizimwe ngo cyavugiye he ngo agakecuru karara kararirimba wewe uraririmba ijoro ryose izo mpemu bazikuye he n'ibintu donc batubwira kera kugira ngo amajoro ahere canke imisi here ariko usanze ugasanga tubwire histoire y'Inarunyonga ya ndabikubwiye sinshaka nanje kubivuga ko cane ariko baratubwiye ko Inarunyonga yaciye ingozi niyo mpamvu bashize agasaka kiwe yarashikiye ahantu bitwa mu Gatare araja mu Vyegwa nahajya kuri province hajya nyene mubona kiya giti ciwe donc hose ariko yagiteye kiya giti twumva ko ari we yagiteye nibyo mwumva twabariwe ariko kubera ko nta foto nta video dufise ariko aragitera turavyakira uko nyene turavyakira gutyo nyene mugabo bishobora kuba ari ivyo yego canke atari ivyo bishobora kuba ari byo n'agasaka kayi yari umugore afise ama esprit ndibatse uko biri kose kuko twinjiye muri histoire yiwe ivyo bagiye batubwira ikiganiro nicohera nukuri aje kutubwira dukeya je ndamukumbuye reka twinjiye muri histoire ya Inarunyonga yari umugore akomeye cyane yasumbya n'indura abagabo yasumbya n'inguva abagabo donc rero tuvuze guco mwumve yuko yari umuntu yari akomeye nawe tutamubonye yarabakubita yaragira n'ibindi bintu byinshi murazi yuko bafatanya na Samanda ariho ibara ryaragwa kandi na Samanda yaraciye ngo ingozi Samanda yarabayeho nivyo babigishije twumvise ko yahaciye muga Samanda yantukangira yari umukomedian ari kigingi wa kera mbega aho turabiza mugabo ibyo batubwira tubona umenga ahubwo yararenze abakomediye bose dufise uno munsi sha ndavyibaza kuko yarafise inyishu yarafise ibintu avuga tutibaza yuko ari ibintu nyene byavuye mu kanwa k'umuntu twibaza yuko ari ibintu ndibutsa akacecuru kamwe ka Samanda bamubajije ngo yariko arakuruta umuntu yapfuye bashamubaza ngo kweri kuri kurakuruta uwo muntu yapfuye ngo ariko umuntu waza n'uyu nyene kwaza yari uwo nyene umva n'ibintu bagira kugira ngo batwigishe ibintu nk'icyo kintu n'abantu baki bashobora guca batahura inyigisho yacu ariko bica bisigura yuko yari we nawe havuye we hasigara we yaciye amwitwaza nta kindi jeri ukuntu bwinshi bwa kera none wawe ukuragiye ari we mwari musana umugani wa bifesi nta yindi shwazi kakadiye nyabutongo nyabutongo bana karirimbye kumwami umwami ngo yamurira nyabutongo kandi ariko hakunda uteka imboga zikagira zigashoka niko bavuga gushoka reka tubyite kari kubyimba oya zibyimba zikiri mbisi zimaze gusha ziraba nkeya ego kujya ziba ziri nyinshi zigenda zipomporoka zipunguka donc ubu ikirundi cyacu kirakenye nk'ubu ndamaze kuvuga amajambo ane mu kugasanga ikirundi ni gikeya nk'ugupomoroka icyo ni gike n'ibintu nyine usanga twagiye turahurira nabyo ngaho ku isi biba bitugoye muga no gufoka ibaze nk'icyo kintu uvuze no gufoba no gufoka no gufoboroka sinakizera ko no gufoka kibaho kirabaho kurya igipurizo ugipomye gipotse nekiswe igipurizo kubera bagipuriza kandi icyo nacyo si kirundi icyo ni giswahili okay no gufoka rero zarafoborotse zaragabanutse mugasafuriya kimbwa ko niki asarako minduru umwami yakuririmbo uwo mwami mbewe woza gucana impande y'umwami witwaje ko burinde eva dusura mu migani yari iryoshe byari ibintu bidufasha kugira ngo tubone nka bijya bintu babigize kugira ngo habeho ukutarenganya azi ko yabimugiriye kubera abantu yaraheje gucira imanza agaca kugira nawe yumve ukuntu bibabaje kurenganya umuntu dijura bizi yuko imboga zitegerezwa kugupunguka uko ziriko zirafatwa n'umuhishwa ucubi byagiriza umwami kandi umwami rero kugira ntamara ubusho bw'inka araguha ubusho bw'inka mugabo cyari ikintu kitwigisha ati
imbere yo kujudginga urumva banza wumvirize donc les deux côtés umvirize uyu nuriya nturabe nkunzi nturabe uriya nuriye no nturabe ngo turabana ngo turi ku mutumba umwe no banzo cyangwa ngo gikenye ubone yuko wafise ijunja ngo nashobora kuca avugisha ngo ububeshi ahubwo arashobora kuba afise ijunja mugabo atajamba afise yego yes Jimojeni batakunze kuko babikwega kwegana na bya bindi bya kare wambaza ati mbega ubu ntibaba guhora ijunja kubera ukiri mutoya mugo ukora ibintu jambo ufise ijunja jewe cyangwa ufise ndabifise ku rugero rw'iwanje ufise vyose ijunja ni jambo ndabifise ijunja ni jambo ubahwe amen ni ibihe rero bindi biri ngozi twaje tuja turandira kuri Narunyonga na Samandari yes donc turafise andi masite touristique kandi barigeze kumva yuko ingozi bon naravyumvishe igihe gisagara cya Ngozi cyakwiza imyaka 100 kibayeho naravyumvise yuko umwami w'u Burundi n'u Rwanda imatch ya mbere y'umupira w'amaguru yabaye abereye Ingozi icyo kintu nacyo nyene umva hajya kuri stade agasaka donc ni ibintu bituma ngo muganya niko ari hafi yo mu Rwanda ni hafi yo mu Rwanda barahahuriye kandi wosanga guhera mu Rwanda gushika Ingozi atahandi hari ikibuga bokiniramo cyari kiri Ngozi cyari kiri Ngozi Ngozi ubahwe vraiment donc kandi turafise n'abantu benshi basohotse baratubera abantu bakomeye cyane mu gihugu turafise umukuru w'igihugu yavuye Ingozi byo byose niteka tuba twaratewe n'ibintu byinshi n'ibindi muzuza muragenda mwumva uko umunsi uzoza urahera n'abantu benshi batanazi iryo zina Ngozi iyo ryavuye Ngozi ryavuye Ngozi burya rero ni Ngozi mu Giswahili hajya niho hari ahantu hashoregwa inshato z'impene abatanzania rero Ngozi urusato donc abatanzania rero bavuga ati umva nka kwa kundi tunonda Ngozi ku Ngozi tugiye ngo ku nshato nka kundi bavuga ngo tugiye ku Ngozi turonda ku Ngozi tugiye ku nshato umva rero Ngozi rica rivamwo gutyo bon ifa nuko badatubwira baduha histoire y'amazina y'ibintu bonzi mu Kirundo twarayize mu ishure ndavyibu nkubu numva ko ndabaremeye n'icyo kintu cyo mwari muzi waho vraiment ndakugura agafana ari twagize ikiganiro aba bakanzanira ubunyine hakibona abantu bose babone ko wakanguriye reka kumara amazi birabantu bon nivyo zenyine n'umufisi bon dufise byinshi mu gikorwa turiko turategura hazoza hariho n'ibindi bintu bibe bitamenyekanye ariko rero mu gikorwa turiko turategura kubera ari happiness and tourism twararondeye umugwi witwa Visit Burundi uzoza kubivumbura ivyo bibanza vy'iratiro babibereke amavideo amafoto n'ibindi bari Ngozi tubwire gature kuri festival kurategura festival ku Gasaka d'abord wavuze bon usigaye urenze ntugitegura amashow mu ntara murambabarira mvuze ko ndenze noba nishimye kandi navuze ati je ndiyemera ubwanje mu ntara no yitegurayo yego ariko ni yihe evenement ngira ntegurire mu ntara mbega evenement ngira ntegurire mu ntara iraza gutuma ivugwa ku isi iraza gutuma itembera Burundi bwose iraza gutuma umuntu w'imakamba amenya ko Ingozi habaye show no kuraba ati mbe tugiye dukora evenement yihe mbe nyimba twahereye kuri evenement zisanzwe concert canke tugahera ku kermesse tukaja kuri concert tukaja kuri miss tukaja kuri festival eske hazokurikira iki Imana idufashije tukahashika donc sinishimye ngo nta evenement yo mu ntara no swa kugira irevre iyi tugire si y'intara imwe n'iy'intara zine Ngozi Kayanza Muyinga Kirundo tuba twabigeranije hamwe ariko ndabubaha cyane sinuriha gutegura evenement yo mu ntara nabigitega nabo mu makamba nimwashaka gutegura evenement nziza ndasubiramwo nziza muzoduhamagara ego bon evenement tokora n'inziga za desa zambo za fake zisuza panatementi hasi ego turashobora kuzoyikora ugasanga kwinjira wanashaka dushize ku mafaranga makeya cyane ariko ntimuzokuce mwibaza ngo dushize ku mafaranga makeya ngo ni kubera ngo dukoza ka evenement gato ahubwo bivana n'ukuntu twiyumviriye ati mbega dukeneyemo abantu bahe mwi evenement mbega nimba turihishije 3,000 canke 2 dukeneye kwakira abantu bangana gute kuko nimba ari 2 canke 1,000 canke 2 3 isorosoro ribandanya donc rigwiriyo rija ni nayo system abashinwa n'abaganda bakoresheje bafishira ku mafaranga make ariko bigasohoka ku bwinshi donc dushira ku mafaranga make kugira twinjire ku bwinshi okay tubwire rero iyo festival
Déjà ni festival izoba 3 jours izoba imisi 3 ikurikirana Ngozi bisaba gutari ikintu gisanzwe iteguye gute bon evenement kungene iteguwe iyo festival izotangura itariki 9 ariko ntuzigihe izoherera kuko naho twavuze ajya ama activity twavuze ko tuzoherera lo 11 sikuvuga ko festival izobiheze ko festival nshaka ko ari ikintu kizoguma kiba si ibintu byo kugira ngo tugire kuryoherwa gusa canke ngo twigishe gusa hariho n'abandi bantu baba bakeneye ubufasha nimba dushobora kubafasha kino na kiriya ari icyo dushobora kubigisha mu bijanye n'ibi kuko muri Panda Entertainment n'abandi bantu badufasha badufata amaboko no badufata no mu mugongo barafise experience mu domaine basanzwe barimwo donc ivyo vyose so kuvuga ngo lo 11 festival izobiheze ahubwo ni nyuma yaho bizoguma biba ari abantu dushobora kubona ko dushobora kugira icyo tubafashije iwacu muri team turafise abantu bize psychology barashobora kugenda kwigisha abantu mu donc mu bitaro urazi yuko hari abantu baba baratakaye kubera iki baba bamaze imyaka 3 mu bitaro batavayo ukamutegura mu mutwe ukavuga ati byose ni imigambi y'Imana donc wewe rindira iki Imana izogira ntuyiyahure no ivyo nishize gapakti yahura hari Ngozi naho bataba babivuze muga hariho umuntu arengerwa ugasanga nyene yanasaze donc ni nutwo rero tuzoza turantervenamwo donc ni naho bizoba biri mu iyo festival bizoba biragenda bikurikirana so kuvuga ngo tuzotegura show gusa ngo abantu baryoherwe banywe inzoga ngo hama batahe hariho n'abandi bakeneye ubufasha muga ku bantu bo bifuza gukurikirana iyo misi ko itatu biteguye gute Jean umunsi wa mbere le 9 le 10 le 11 ko ni 3 jours faut kumara ngati umunsi wa mbere hazobiki umunsi hazobiki umunsi wa tuzobiki murakoze surtout ko hazoduga abantu bashavuye Bujumbura yego cyane faut ko hazoduga bazi yaduze ngo ivyo ari ivyo yes donc kungene bikurikirana mu iyo misi itatu y'intango ni le 9 le 10 le 11 ku munsi wa mbere hazotangura icyo bita foire iyo foire kungene izo bimeze no kumenyekanisha ama entreprise canke ibikorwa bikorerwa muri region nord ndasubiramwe bikorerwa muri region nord hari abantu bataronse opportunité yo kumenyekanisha ibintu byabo gasanga bakora nk'akaji karyoshe nko Ingozi canke mu Kirundo ariko kubera iki bataramenya how bashobora kubikoresha ngo bakimenyekanisha ugasanga ibujumbura iyo jini muyinywa kandi ari iryoshe twavuze ati tubahe espace bashobora kumenyekaniramwe that's why mubona no kuri cover hari kama media menshi azoduga Ingozi nta yindi target bafise bazoba baje kugira amenyekanisha ivyo bikorwa vyanyu iyo foire rero niyo ariko si kuvuga ngo twace dukumira abandi bo mu zindi ntara ahubwo nabo twarabahamagaye abo mu zindi ntara ndavuga Bujumbura Gitega n'izindi zose bazoze nabo kumenyekanisha ivyo bintu byabo Ingozi donc ni foire iri mixed ariko iri favori cyane kuri region nord muso zori foire nord umusi wose uzobugizwe n'utuntu dutatu tuzoba iyo foire izobiri kiraba en parallèle na conférence débat izobiri kirakoreshwa aba jeunes bari muri art bari muri art ni babandi babaririmbyi babandi bakora bicapano bakora gutamba badefila donc bagira ibintu byinshi cyane uko kuntu rero no kubigisha how bashobora kugira baganye mwizo talent Imana yabahaye baganye mwizo nguvu Imana yabarimanye ari uririmba hari abantu baririmba neza Ingozi hari abantu baririmba neza Muyinga baririmba neza mu Kayanza ariko isanga ibintu byabo byahereye hajya yarasohoye umuziki yawusohoreye mu Kayanza yatanguriye kuririmba mu Kayanza asohora umuziki mu Kayanza yitabira radio zo mu Kayanza uracari mu Kayanza nyene acashira kuri studio zo mu Kayanza zya studio d'enregistrement byahereye donc histoire yaratanguye irindi hereri mu Kayanza kandi umuririmbyi gasanga yaririmbye indirimbo iryoshe indirimbo nziza yarigo yarakora na clip ego naho atuba yarashize ibintu bikaza ariko urabona ko yari afise tanga yo gukora clip nziza yabuze uburyo no kuyimenyekanisha niyo clip ugasanga yabaye nziza ariko ugasanga byahereye hariya donc abo nibo tugiye gufasha donc babone kumwe nashaka kudandaza ibintu byabo babishire kwa ayo ma platform ariha bamenyane n'aba ba journaliste bashobora kubafasha uwo mu journaliste agenda yumvise iyo ndirimbo yiwe azoyivuze muri televiziyo y'u Burundi iyo ndirimbo muzoyigire background muri Silent Vibes n'ibindi byinshi cyane baratugabiye indirimbo yari yo yose muzotora Ingozi nzokwitoraguza muzokwitora nyene nzorabi numvirizi yinumvirize ni kwitoraguza cyari ico kwitoraguza urazi cyari ico uramaze kubona muri kumwe n'umuntu
uwo muntu ukabona ko ataco ashaka kukuvugisha cyangwa kwitoraguza shangwa basha urahatse oya hanase kuvuga ngo basuja kugura ibirato vyiza bon ngiye kugura ibirato gasanga bose ibirato vyiza wari kuvuga gucagura oya unase kuvuga basi ko sinzobura du mois urumva kwitoraguza hari ibintu twiza twinshi turimbo twiza abantu riyo nshaka ozi ugira ibinyemeze kwitoraguza je ganze kirundi cinshi bana kwigisha reka tuvyemere okay ariko muzoronka opportunity yo gutora izo ndirimbo muzumve abaririmbyi baririmba neza bafise talent kuko si makitala zose ziba ziri Bujumbura ivyo wapi na hariya ruguru ziba ziriyo ariko kubera star aba nawe wavuye ingozi ibaze tubwire rero umunsi wa kabiri twagiye deuxième jour le 10 non sinari bwaheze umunsi wa mbere hazoba iyo conférence débat ariko à partir ya 15h haca haba pour party ni le 9 nyine le 9 pour Paris zociba le 9 ibera hitwa kuri Nobel murahazi muri benshi hazoba hari ibintu vyose hazoba hari aba DJ ndabasubiremwo Run Town DJs you already know bazoba bahari baje kubavugiriza umuziki ariko kandi bazoba bari kumwe n'aba jeune biyegeranije kugira ngo bakore nabo mugwi w'aba DJ Ngozi bitwa Panda DJs donc abo nabi wawe nta kibazo naho bababi wacu nabimana mugabo nabone nabo barazi kuvuza umuziki ntibararonka kumwe bashaka gushika kure niyo mpamvu ubona ko tuba turiko turatembera twego kugira turishobore kugira inzira duciriye abandi pour party Ngozi muri gambeho bizameze gute tuzoshiraho igicane nko abantu nkazi tuba turi mu mazi ntuzofreezinga mugani wabara wapi burya uravye neza amazi y'Ingozi ntabakanya sha wapi Ingozi hakanye mu kirere kandi hakanye ku bantu barebare burya abantu bagufi usanga hatabakanye gose nukuri boje ngiye ndavyumvise abantu bagufi bashigwa n'imbeho Ingozi kandi barebare baba bayifashe yose imbeho y'Ingozi iri hejuru donc iri hejuru igendera hejuru iri hejuru niho haza umuyaga mwinshi ugasanga uragukubise nko ngaho urumvise ko hakanye ariko babantu baba bapima metero na 20 na 30 bajya imbeho ntibashikira no mu mazi rero imbeho ntayiriyo mbonye navyo narinzi ni kubera ndi umunyengozi ndabikubwira bica vyoro bokana kandi kandi Ngozi bihari imbeho yawo ikubita ku mutwe ku maguru n'icikaye hejuru ariko basi mategura ibita bicanye babita ibiki umudi kugira ngo ntituzosange watubesha ahubwo wowe umenga urimwe muri organisation kubera icyo gicaniro twaragiteguye naho ntari bwakivuge twaragiteguye igicaniro kizoja ahantu ku ruhande ku buryo abantu bizogora gusiporta bazoshobora kuja kwota basubire ku ziko okay twagiye umunsi wa kabiri yes umunsi wa kabiri hazobandanya ya foire izoba yatanguye le 9 haca habandanya show izotangura 13h kugira twatanguye 13h kugira twiha umwanya munini nta muririmbyi afise indirimbo yoririmba isaha yose tubegeranye baze bararirimba ama media babone abantu zoba twatumiye babone ari aba autorité bazoba baje kudufata mu mugongo babone ari nabo bantu nyamwinshi bazoba baje babone donc bazotangura 13h tugende turaduga pole bivanye n'umwe wese aho yatanguriye nahageze hama ku mugoroba tutangure kuryoherwa rero harimo n'ababaririmbyi benshi abo twakuye Bujumbura n'abandi benshi cyane bazoba baje kugira ngo ba agreement iyo show izoba uwo munsi bon aho ni le 10 muzi zohera ari uko wanyuma tasha sawa kandi Ngozi mfise ingeso y'ibintu bw'uko bihera 3h du matin habyo ni specialité abantu b'Ingozi barakunda ibirori mw'abantu Yesu we turabambere tukanikurikira neza 4h ubona abana ba 18 ans 17 ans bakiri mwibarabara rege ibujya rero ico nico bita muraturenze vraiment ico nico bita kuyikukira nico bita liberté shamwe mwari kugiye murarenze okay umuzi wanyuma rero umuzi wanyuma hazotangura mu match ya basket murazi yuko basket abantu bakurikirana NBA murabizi ko basket ari show tuva muri basket kuraba match tuja muri show kandi shots wari after party ni after party mu bisanzwe bizobera he navyo ni Nobel tuzoja dusubirayo byose bizobera Nobel ni Nobel kuri stade Gasaka sawa donc uwo munsi wa kabiri wa le 10 kubera dushaka kwakira abantu benshi
dukeneye ko bazoza kuri stade Gasaka haje impande ya bureau provincial impande neza na neza ya Gasaka ka Inarunyonga ku bantu bashaka kuduga rero mw'abantu mwe murazi problème z'amahoteli mutarara mu barabara abantu bashaka kuduga ikintu ca mbere nababwira bagende bafate volcano kubera yonyene bayifate ibadugane niyiza ahantu tuzoba turi bazi volcano imodoka yabo nabo ndababwiye mugabo bashaka bafate volcano nta kintu dukorera gusa volcano yubahwe muzoze nayo baraza aho bazoba depoza kugira muze mwiyo show neza bisoro ku bantu bose mufite imodoka yanyu muze yate muhiri waje ngende nta mwanya wo gutwara umuduga ingozi uzoba uhari gute tuzobaha show 72 heures 72 heures abumva nta mwanya wo kuja gutwara imodoka y'umutari problem jago muranteza akamodoka byo nibiki ntacu uzotora baranteza akamodoka ndugana akamodoka igabazanye chanzo bagenda muri kamyonete anyway nibaza ko abanyabujumbura barakumbuye ibirori surtout barakumbuye ibirori barakumbuyeho kuduga ebana kandi barakumbuye kuduga baje ingozi reka twaheruka kubaduga nani muri centenaire no ahubwo muri Miss ku Gasaka ko centenaire yabaye nyuma Miss ku Gasaka centenaire yabaye muri février Miss ku Gasaka iba muri août yes Miss ku Gasaka yabaye le 1er août centenaire yabaye le 29 février bon Jeff sinarabigiyemwe rero urumva byaragucanze cyarancanze nta nyuma mu guharura uhera ngaha tuba turi ugenda urasubira inyuma wumva wacibona ko Miss yaje avant hama centenaire iza kuza mu nyuma je numva mega Miss yari kuri nyuma sindavyibuka idaye ariko atwajuna twanzovyibuka Miss 3 le 9 le 10 le 11 ni kupanda ngozi ni kupanda na panda uje mu bikorwa vya Panda Entertainment twese tuzorira ingozi bazakora baziganira n'abari hanze bari hanze bakora amanuka barakumbuye vacances barakeneye kuza muri vacances ahantu honyine asigaye ni mu Burundi gusa abantu bari muri Europe ntimwibaze ngo krimizo bihindutse ni kuva ngaho muzi ngozi klima ni kwa kundi nyene twe turayimenyereye mushaka ngozi hasigaye hariho aeroport vyego aho yahorirwa murahazi vyego mwavyumvise muzokurukira vyego sinzi nuko ibaho iyo ni ya Inarunyonga ngirango kera burya hari indege burya ingozi yitwa vyegwa yari fise tari mwe abajene bamaze iminsi bakora banagiteka no aho burya ndiko ndavugisha kuri gukomeye vyegwa yarabayeho yagiye kugwa mu nyuma yaragonze yaragonze mu kirere yaduze nabi cigonga umusozi twarahomze abanyangozi umva nk'ubu mba nidugira n'indege nkamanuka n'indege mbafata volio ya 1 minute yo kuduga umva noduga nshitse mu kirere baba bururutse anyway abantu bari hanze aeroport ntaba benshi iri Bujumbura basha c'est toujours ici Abuja abajournaliste bino basigaye bavuga ngo ibintu byose saba ngo buza urumviriza nko guhera 14h kuduga amaimisi atandukanye buza nanzo kiduga ni ngozi umugiye Bujumbura genda baravuga buza niho batagucisha mwijisho buzumbura agavye ko nakora rinzi jongera sinkibe Bujumbura sigiye nibera imwaro anyway ndabatumye mwese abantu by'ikiganiro nza tuduga tuje kuryoherwa tuje kujya show tuje kujya mahera ari umuntu yari yambwiye ngo numva shaka kujya mahera burya rero numva kujana kujya mahera bashaka kuyonona ayonona kujya mahera foko tujye mwimwe burya naho tuguma tuvuga ngo ikintu kimwe numvise ku bantu baba hanze ndaje hanze vre so ko bamvugira rabo kenshi baraca amahera vre menshi mugafe twibabura ahantu bayarira baba bayeho kandi cyane bashaka kugego nimba baza kujya amahera nga muri Afrika barakora ugatireka nkore dufate nka 6 mois nk'amezi nka 12 mo ndazibike amafaranga kujya muri Afrika mu Burundi nimuze mujya amahera mugabo rero Jesse n'icyo norabira ko cyane none bakura menshi donc bakura makeya hari n'agacashi kaba menshi none c'est normal mugabo rero cyo kuvuga ngo ndakumbuye kuyajya ega bari menshi
abari menshi inabari menshi hiyo none yarire hiyo tura yarire hiyo tura sinabona ama publicité y'ama hotel n'ama restaurant genda mufungure hajya caye muje Miami nda ko mu ruki foto abakobwa inzara ni $100 nganye n'ibihumbi abaye menshi ni 25,000 30,000 urumva mugabo ucarusha $100 $300 bari ibaze rero akacubwira ngo ashaka kurya amahera yege ngo mujye ngaha kuri muheshere nyene di ibaze biri no kumahera abaye ni make kuri makeya cyane ariko turabatumiye karibu cyane bo turanabakumbuje igihugu cabo karibu cyane kandi ntimuzoriha amadola muzoriha mu marundi mu kwinjira n'ibinyobwa bizaba biri mu marundi nangaye navyibagiye kubaza kwinjira nshobora gushaka kuri gratis why not gratis mugabo sha ibintu vyagusaba bitera ubwenge buke wap ni festival by the way ni festival no kuryoherwa naho twobarihisha ayo mafaranga mo yakuramo ikindi kintu bazogura ibintu kuri foire bahari ibintu bazobari bagure izo nyama choma baze bagure izo nzoga canka amafana kubona nkabatwigo canka amazi bon nivyo bashobore no kugura hari ibintu bazoba bajemwo hayo ishirahamwe yitwa Palm Business Company izoba yazanye amasabune ashobora kubafasha kugira uruhu rwanyu neza je nuko ntaratangura kuyiyoza ngo mubone nkene vyahindutse ariko NGOZI arashobora kongereza utuntu ibirungo ukoresheje Palm Business Company ayo masabune bafise nayo mashari de douche ariko baraduha amahera publicité uri kurakora bon je ndibo wowe uribo ndibo ni nka kujya uvuga Blaze ukacurenza ko Palm okay tubyumvise anyway jenzo duangiye koga no kujya nabibabwiye abantu bazobashaka kubona ingene bazotse duri NGOZI anyway sinzi ko arakano uvuga ko gusezerana nco novuga nuko no batumira bose abantu muza kuraba iki kiganiro mbe ni silent vibes kiganiro citwa cyitwa Gasaka Festival kiganiro cyo ku Gasaka Festival ni Pande ari kumwe na NGOZI turabatumiye ku Gasaka le 9 le 10 le 11 ntagire numwe zosiba muzuze kwirabira igitera mu caka taraboneka mwateguriwe natwebwe kugira ngo muryoherwe ni happiness and tourism karibu cyane NGOZI ku Gasaka ngo no kuryoherwa akaba ari no kuvisita ibintu by'u Burundi bwiza bw'ubundunga biri muri kote ya nord pana no ya Bujumbura hari iwacu ya nord y'intayi y'u Burundi beni Muyinga Kayanza NGOZI na Kirundo Just hamwe ni kamukinga tuzondana ni mu Kirundo canke bazosangaho ego no bamwe bazoza ariko natudushatse tuzovisita kuko uwo munsi wa match si benshi bo hari bazoba bagiye kuvisita sawa bizoborohera reka ndabashimire cyane nibaza ko mwese uzohurira NGOZI ku Gasaka mugabo jenzi bandi mu bantu bazokora visita ko ndakunda gutembera cyane ina occasion bakoze hari imodoka za volcano twara kwa gusa nabashaka kwifotozanya na NGOZI muzozi NGOZI yesuwe sawa kuko ni hazoba yego ni nzoba ndavyemeye cyane anyway reka ndabashimire gose ndagushimira cyane Panda murakoze cyane NGOZI Pascal yes ubu twaronse ikintu dushobora kuvugira ko bikaca bikwira isi yose aho hambere twaja ku radio yumvikana mu ntara zitatu ubu tuja ku kintu cyumvikana isi yose amakomine iki kandi ugasanga ikiganiro kigucitse ku radio byaba biheze ariko dusaba kucyumva mu nyuma ariko ngaho uzocyumva namwe n'umwana wanje je ibiganiro bya ni nka film ya série no film ya série hari abantu barabimbwiye arashaka kuraba 15 minutes za mbere akaja ku kazi nandi kuko mpanda amafilme kuri Netflix kwa mvuga ati ndayisanga ko sinta namwe za kuja niyo na avantage ya marezo ko bavuga ati niki ntaho kija agacahengera nka avuye mu kazi gasharaba kandi 15 minutes zinzanyuma agaca kimarira agiye kujya nuko nyene ni bon gikuru nuko giheza gusa ego anyway merci à vous haravye kiganiro ariko merci gose kwanzohurira NGOZI nabanda bagira ati mumenye ikirori kubera je duhuye mukambara mongira ati naje kubera wewe kugira ngo ndababwira ati merci beaucoup umufanzi umukunzi wa vrai alors ndabashimiye cyane nawe bitazokunda ko baza mugabara ikiganiro mugipartage ku bantu bashaka kugira cyangwa bashaka kurura ubwenge gatoya baze baryoherwe mugabo surtout barabe ibyiza by'u Burundi iratiro byacu nk'umurundi baza kubikena ko umuntu amenya kahise ko ncanke kumenya ko si c'est vrai Inarunyonga baho mbega nibiki biri muri zo ntara bari Muyinga bari just ndaje Muyinga ngana zonde sokaza kujaye Muyinga
ndaja nivyo muga mu kayanza uzohacuja ndamaze kuja mu kayanza n'ingozi no mu Kirundo naciye ndengana aho nyene ndabanda sokazo kujayo alors muzoze dutembere Burundi turaba ibyo z'Uburundi muronke ivyo muja kuganiriza abandi tufise mu Burundi mutabizi n'umuzo bivuga alors dore twakundisha igihugu Burundi mugenda twumukunda ariko mukunde muyibonye afite hari ukuntu ukunda ikintu mugo utarakibona kumva menga ntukivuga ufise certitude cyangwa ufise uri suri ko Kenya yico canke ari ciza mugo kucibonera uvuga ati wow kumbe ivyo bintu nivyo alors mwese muzoze mujye inyama zagusa z'amahera yanyu munywe ku mahera yanyu ariko mutembere ubundi ku mafaranga ya panda Yego cyane. Alors bye bye mwakoze cyane turabakunda gose. Murakoze cyane.